Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe bivanye mu wese aho aherereye. Nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze kuri Kuryosha Show TV, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Uyu munsi ndashaka tuganire, nifuje ko tuganira bivanye naho inosi igeze. Umwe wese arabona aho inosi aho igeze, kino gihe aho kigeze. Aho aherereye arabona yuko ibintu byose byahindutse, ibintu byose byaragize gute, byarahindutse. Umwe wese n'ivyo abonesha amaso, ariko hari abantu bacikika mu kiza. Ibintu byose byaraduze ibiciro, ibintu byose byaraduze ibiciro. Namwe murabizi ko ibintu byose byaduze ibiciro, kandi naho ubukene bukomeza kwiyongera, ubukene bukomeza kwiyongera. Ariko ndatangazwa n'abavyeyi bamwe na bamwe, bamwe na bamwe b'abakobwa usanga banka gutora inkwano, cyangwa usanga ko baraca inkwano z'umurengera abahungu, kandi ibintu byose babona uko byagize gute, byaduze. Abahungu bavuga nti uko ibintu biduga niko natwe tuduza imyaka yo kugira gute, yo kurongora. Amaronderero ubu ngubu yarabaye ndanse, nta maronderero agihari. Ariko rero hari abavyeyi bamwe na bamwe bacanka, batabona yuko igihe cyamaze kugira gute, gutituka. Bacanka gutanga abakobwa babo ngo nuko batarose amamiliyoni y'amafaranga. Ibyo bintu ahubwo birakwiye guhagarara. Abo bakobwa banyu ntibagume mu ngo zanyu, bagende kubaka ingo zabo. Abahungu bavuga ati uko leta iduza ibiciro niko natwe tuduza imyaka yo kurongora. Ahubwo abo bavyeyi banka gutanga abo bakobwa, aho ubwo inkwano n'agashimwe umuhungu ashobora kugira gute, guhereza umuvyeyi w'umukobwa mu gihe kabonetse. Aho byari bigeze ubu byari bikwiye kwitwa yuko aho gashimwe gashobora gutangwa mu gihe kabonetse. Katabonetse naho kari ku mukobwa mba bishimaniye akigira. Ahubwo ikintu mwari mukwiye guhagarara ko abavyeyi bari bakwiye guhagarara ku buntu, ku ndero. Indero ubu yaratitutse, nta ndero igihari. Bari bakwiye guhagarara ku ndero, ubuntu ubwo mukobwa wanyu agize gute, afise. Ugasanga wa mukobwa banse gutanga rongogo, ni wa wundi yariye isi, akarya isi neza akayihimba. Ni wa muntu, hari ukuntu mbona ndaba nko ku mbuga ngurukanabumenyi, uwo ari wese avuga ati nta sugi igihari. None gahemwe woza guca ya miliyoni kuri wa muntu yamaze guta ubuntu, yamaze kononekara. Umukobwa w'umubwiye ati genda wubake, ntashobora kubyumva kiri muto. Ahubwo avuga ati ahubwo jewe ngirange ubukumi bwanje, ngirange ubuto bwanje. Sukurya ubuto, ahubwo ni bwa buto buriko burakurya. Ubuto nibwo bukurya, ko hazogira aho uregreta mu nyuma, ukarogreta. Muramaze kubona iyo umuhwi uhiye, abakenera kuwurya ni benshi, abakenera kuwurya, abawirukira, abawuhurumbira ni benshi. Ariko iyo umaze kubora bose barawinuba. Ntawuba akigira gute, ntawuba akirondera kurya wa muhwi, bose baragira gute, barawinuba. Rero nawe wa mukobwa we urabona yuko wamaze gutaka novera, harageze ya myaka wataka novera, waragize gute, wariyandaritse, warasubiriye. Bwa buto nyene waraburiye, nako bwarakuriye. Sinovuga ngo waraburiye, kuko nta muntu arya ubuto, nta muntu kuko uko imisi hera niko utera ukura, niko utera uhinduka. Niko natanze kakarero kuri wa muhwi. Rero ubu wataye akanovera, umaze gutaka novera ukatutangura ngo ure biraharawe, ngo umugabo wanje ni Yesu, umugabo ni Yesu. Yesu Imana ni se w'imfuvyi n'abapfakazi, ntago ari umugabo w'abakobwa babuze abagabo. Oya,
ahubwo ni mwihurira azobashira mu rubanza muzobibona. Ngo umugabo wanje ni Yesu. Mu byamuzanye Yesu kwisi igihe yaza kwisi yarigeze aja kurondera ngagira rongore, ntiyigeze arongora. Apana kwivugisha ngo umugabo wanje ni Yesu, aho ugeze muri cya gihe atamuntu numwe guhereza ni gwere. Wiyandarise baje kukuresha ukanka urya ukamuha bose bakaguhanahana, hakabura numwe gushira mu rugo. Hakabura numwe agushira mu rugo. Kashutangira umugabo wanje ni Yesu. Ukacuja muri babandi ba daddy. Wagirirwa amahirwe mukaganira na dade gagukorera mission, yagukorera mission ukaronka wa mugabo. Ni mission gukoreye ngo ahabwira ngo Imana ngirambwiye ngo umongo rongora uyu ngo niwe mugore wawe wisezerano. Ni mission mwagiye na dade. Hamagenda kubwira abavyeyi ngo uyu muntu yagize gute yanshimye, ukashatangira ngo inkwano. Nibanze genda ahubwo harakwiye gusohoka itegeko ribuza ibintu by'inkwano mwa kino gihe. Bibiliya iratubwira yuko ngo abagore indwi bazoja ku mugabo umwe. Ntago umona ko ari ico gihe tuko turashikamo, nico gihe tuko turegerezamwo. Mwari mukwiye kubitahura. Wasanga bagira uko umukobwa ntari karubaha umugabo, ntari karubaha abahungu, ukigereranya n'umuhungu. Mw'abakobwa ntitukigereranye n'abahungu, mw'abadamu mwe ntitwigereranye n'abahungu. Abahungu ntitungana na gatoya. Mugani wa Shimamanda ni bavuga ati mw'abakobwa mumenye icicaro murimwo, mw'abadamu mumenye icicaro murimwo, natwe abahungu turazi icicaro turimwo. Mwubaha abagabo bararemwe. Twebwe no muri gahunda Imana ari yapanze kushobora gukora, gahunda Imana ari yapanze kizokora ngaha kwisi, twe ntitwari turimwo. Nivyo mwari mukwiye kubiraba, mugaha agaciro umugabo, mugaha agaciro umuhungu. Nayo abakobwa baje kuri izo rezo sosio bakiparatura ngo twaduke ngo twokububaha nkande. Nimwubahe abahungu kandi mugira indero runtu. Mwifate mw'abakobwa mwifate. Ibihe bitera biguma bihinduka. Isi ya none igeze kure. Ahisigeze sinzi ko mwese muhabona. Sinzi ko muhabona ahisigeze. Isigeze ahantu hayobeye. Ugira amahirwe ukaronka uwo mugabo n'amahirwe abavyeyi bawe ntibakubera intambamyi. Ngo mama ngo zana n'amamiliyoni. N'umuhungu muremereza ibintu byinshi. Mama ngo inzu, mama ngo ibinibi, nibyo by'ubushimo. Ahubwo yabyari bishoboka mwari abakobwa bari kurondera ubwo bushimwe nyene, hama ugaheza abahungu ati genda untangire kagashimwe na karosi. Abana pana kuza murabaremereza muzosazira iwanyu urindira. Hari ubukene bukomeje kwiyongera kandi mwese nibyo mubonesha amaso abiri. None kuki hariho abavyeyi banka gutanga abakobwa ngo batabahaye amamiliyoni y'inkwano? Biva kuki? Abakobwa mwaha gutanga ngo ni inkwano muzisanga bageze muri menopause. Nyuma muri menopause nta muntu adoza kubaraba. Leta ahubwo yarakwiye gufata ingingo yorohereza abarongora n'abarongorwa. Leta yarikwiye gufata ingingo yorohereza abarongorwa n'abarongora. Ibintu byose byaraduze, murakwiye kuraba. Hanyuma abantu bakunda kunkurikirana, ndabwiye yuko ndabakunda cyane. Love you.
love you cyane. Hama utarakora subscribe ayikore, utarakora subscribe cyangwa s'abone vana telefone yawe, like, comment, byose mubikore, muzoba mukoze cyane. Hanyuma mukankurikirana, mukakora suivre kuri Facebook yanje ni Nimbona Irene, mugakora suivi, hanyuma mukagira subscribe kuri channel yanje ya YouTube ni Nimbona Irene cyangwa Kuryosha Show TV. Muzoba mukoze cyane, ndabashimira rwose byimazeyo kandi ikindi naco murakwiye gusengera kino gihe tugeze n'ukuri. Novuga ngo sinzi ko mwese mubibona yuko ibintu byose bitera bihinduka, ibizimba bikazimba, kandi ikindi naco twese turakwiye kwiragiza Imana, kuko ibi byose biko birahinduka, tubiragije Imana birashobora guhinduka bikagenda neza. Sawa muryoherwe, Uwiteka abazigame.